mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri igihe hatanguriye ubwicanyi mu Burundi, ubutegetsi bwari buhari bukoresheje ibinyamakuru baravuze abantu bita abamayi murere. Mbega abamayi murere ni bande? Abamayi murere koko barabayeho. Reka mpere inyuma gatoya muri kahise. Abamayi, ijambo mayi risigura amazi. Muri Tanzania barabayeho, mu Burundi barabayeho bita bavuga ngo amazi masa, muri Kongo aha kujya bita maji. Rero n'abantu ubwa mbere ku ntwara y'ikoroni n'abantu banka abazungu ko baza kubavogera. Ariko rero tugarutse mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri, mayi novuga ko atamayi yabayeho nk'umugwi. Mayi cyari kivugo, bari abagwanyi b'umugwi witwa Simba. Umugwi witwa Simba nawo wari watangujwe n'uwahoze ari umushikiranganji w'inyigisho muri Kongo kuri leta ya Lumumba Patrice. Lumumba Patrice bamaze kumwica, uwo mushikiranganji wiwe yitwa Pierre Murere cyangwa Petero Murere, acatanguza umugwi witwa Simba kugira ngo agarukane ubutegetsi bwa Lumumba. Lumumba muzi ko ari incungu y'ukwibohoza kw'igihugu cya Kongo. Rero amaze gutanguza uwo mugwi witwa Simba, mwumvise ko yitwa Petero Murere, ariho muca mwumva mu Burundi bavuga ngo mayi murere. Mayi nacyo cyaje gute? Mayi cyari kivugo cy'abo bagwanyi, haba mu Burundi byakoreshejwe, haba muri Tanzania no muri Kongo, bakoresheje imiti kama. Bavuga bati iyi uyisize ugacuvuga uti mayi, ubusasi bwo gufata. Mu Burundi byarabayeho kuri ba Runyotana ba Inamujandi, bavuga bati amazi masa ngo ubusasi bwo gufata. No muri Tanzania rero, muri Kongo bacavuga bati nimwavuga mayi ubusasi bwo gufata. Baca bongera ko rero bati mayi ni nkuko bavuga bati amazi masa abo kwa Murere. Murere mumve ko ari izina. Rero no kuvuga ko Murere ni izina ry'umuntu. Hama mu Burundi muti byaje gute? Abagwanyi ba mayi Murere ba Simba barongowe na Petero Murere baragwanya aha hakurya muri Kongo bashaka gufata ubutegetsi. Mugabo baraheza baraneshwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane na gatanu. Baneshejwe baca bahungira bamwe mu gihugu cy'u Burundi, bazananye n'izindi mpunzi z'ababembe, abafuriro aha hakurya muri Kongo. Bahungira mu Burundi na cyane cyane ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Wabasanga kuva hariya za Mahwa, Ruhwa nako mu Cibitoki, ahi Bujumbura, Kabezi, ukagenda Magara, ugashika mu Rumonge, ugashika Nyanzarake, niho wabasanga hanini. Bari abantu rero bari bakunda no kuroba cyane. Baca babaho ari impunzi, bamwe bahora abagwanyi b'umuhari witwa Simba. Mugabo bagaca bavuga ngo bitira abamayi Murere. Rero bari bafitaniye ubucuti bukomeye cyane n'igihugu cy'u Burundi. Bihereye hehe? Bihereye mu kurondera ntayo yo kwikukira. Mu kurondera ntayo yo kwikukira, umugambwe MNC wa Lumumba, umugambwe Iprona wa Rwagasore, umugambwe Tanu wa Nyerere, yari imigambwe ishingiye ku vyimviro vy'intwaro rusange rero bita gisocialiste. No kuvuga ko barabagenzi. N'igihe rero Rwagasore amaze kugandagurwa, Lumumba akagandagurwa, iyo migambwe yagumanye ubucuti. No kuvuga Iprona, Tanu na MNC. Ko rero bakiriye abo bagwanyi ba Simba ariyo bita mayi Murere mu Burundi guhera 1934 na gatanu, ni ibintu byumvikana cyane kuko barafitaniye ubucuti. Ndetse n'uwatwara igisoda cha Simba yitwa Gaston Sumiyalo yakirwa neza cyane, yari umwishikira ngaha mu Burundi, mu bategetsi b'u Burundi, na cyane cyane kwa Yanda Andre. Yanda Andre yari umushikiranganje w'umugambwe Iprona no kumenyesha amakuru, kuko icyo gihe 1972 umugambwe wateza kwama ufise umushikiranganje. Yari umwishikira kandi no kuwitwa Ntamagara Augustin Ntamagara, yari umuntu akomeye cyane mu mugambwe, yatwaye Genere, no kuvuga urwaruka rwa uno musi witwa Genere. Hama yari umwishikira kandi kwa Simbananiye no kwa Shibura Albert.
uwo mukuru w'ingabo za Simba aribo biyita abamayi murere yakiriwe neza hano mu Burundi, ndetse ahashira novuga nti n'umugwi mu gifaransa twavuga tuti Comité National de Libération yawushinze ngaha mu Burundi, bituma ahubwo ubucuti bwa Kongo n'u Burundi bugenda nabi, ndetse imigenderanire hagarara kuko leta y'u Burundi yakiriye abagwanyi bagwanya leta ya Kongo. Rero hamaze gushika mu mwaka w'1972 dufise amakuru y'abantu n'uno munsi bakiriho atubwira ko Augustin Ntamagara, Shibura Albert hamwe na Yanda André mu kwezi kwa gatatu no kwa kane bagiye hakurya muri Kongo, bagiye kuraba Sumiyaro n'abagwanyi biwe, bamushiriye ndetse n'akaganuke bamusaba ko yoza mu Burundi kubafasha kwikura ko abantu basa nabo muri Kasai. Abo bantu basa nabo muri Kasai yababwira n'abatutsi. Niho rero batangura kuza mu Burundi, bakaca bahera kuko yababwiye ati muhere Bujumbura, hamwe nababwira bantu bashikira Bujumbura, inkengera za Tanganyika, muhere Bujumbura, Kabezi, mubandanye mu Rumonge, Nyanzarake, kandi baragiye. Baca batangura rero kwigisha abantu, na cyane cyane abantu bamwe mu bwoko bw'abahutu, ko barenganijwe bo kwikura ko abatutsi. Baratondera rero abahutu bazokorana ubwo bwicanyi. Niho mu mwaka w'1972 tariki ya 29 ndamukiza ubwo bwicanyi bwatangura. Mbe bwatanguye gute? Ubwa mbere ko bwatanguye, Shibura Albert yari umushikiranganji w'ubutungane n'intwaro yo hagati mu gihugu 72, hamwe na Yanda André yari umushikiranganji w'umugambwe hamwe no kumenyesha amakuru, basabye uruhusha Micombero yabatwara kuko barabashikiranganji. Itariki 25 zandamukiza bagenda mu ntara ya Bururi. Intara ya Bururi rero yari igizwe na Rumonge no munsi na Bururi hamwe na Makamba. Baja kubwira abantu ko hariho ubwicanyi bugiye gutangurwa kandi ngo buzogirwa n'abahutu. Nako Shibura yari umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, acabwira abanyagihugu ko batangura kurara amarondo. Hanyuma ndetse atangwa no gutanga ibigwanisho, abitanga ku batutsi bamwe ngo bazokwivune. Ibigwanisho no kuvuga inkoho. Niho rero itariki ya 29 Shibura na Yanda bagishije inama ku kibuga cy'umupira mu Rumonge, agabisha abantu ati ivyo bintu mugomba gukora nimwabikora muzokibonerako. Iyo nama iheze, Shibura atashe ageze ahantu bita kwiteba mu Rumonge, na ahantu hari dodani kugira ngo mu gisagara ca Rumonge, ahura na bantu bagize irondo, bagize bariye kugira ngo abantu barengane, kuko ni bari yari basabye. Ariko twashaka kujya kuvuga kuri muri sande tugire umwe wavuze ko babaye tuvuga n'icyo naho ufite imisano n'ibyabaye nivyo ndiko ndavuga. Shibura yaciye yica abo bantu babiri, ubwicanyi buratanguye. Hanyuma muti mumbaza isano rihari, nababwiye ko yagiye kubarondera ibuvira, hanyuma abaha mission, abaha ubutumwa bwo kuza gukorana n'abahutu bamwe bavuga ko bashavujwe n'intwaro y'abatutsi, na cyane cyane mu Rumonge, kugira ngo bice abatutsi. Mu Burundi bivugwa ko intambara ubwicanyi bwo mu 72 intango yavyo ari abo bamayi murere. Mbega mu bushakashatsi mwakoze nivyo koko intango y'ubwo bwicanyi na bamayi murere? Mbega abo bamayi murere bari gutera Burundi bije gute? Intango y'ubwicanyi saba bamayi murere, intango y'ubwicanyi ni ubutegetsi bwa Micombero. Niyo bagiye kurondera abamayi murere kugira ngo babe intandaro yuko Micombero n'ubutegetsi bwiwe bikura ko abahutu bose baciye ubwenge, ndetse abasaba abahutu gusa bikura ko nabo bita bashigikiye intwaro ya cami barimwo ndizeye bari bazanye itariki 30 ntwarane mu 1972. Abo rero bavuga ko bari bashigikiye intwaro ya cami bari abo bita abanyaruguru b'abatutsi, kandi nabo barishwe. Nirihe sano riri hagati y'abo bahutu bari bateguwe kwicwa n'abamayi murere? Nta sano riri hagati na gatoya y'abahutu bateguwe kwicwa ko amaliste yatanguye gukorwa mu 35, 36, 39, 71,
hama baza kubishyira mu ngiro. Isano rihari nirihe? Nuko Micombero n'ubutegetsi bwiwe yaciye avuga ati abamayi bateye, mbega kuri Micombero abamayi bari bande? Kuri Micombero abamayi bari abahutu, kuko mu gihugu cyose twagize amatohoza bagiye ku marondo bavuga bati tugiye gutegera ubumayi murere, hama babonye umuhutu bagaca bamwica. Ni ukuvuga ko abamayi baciye bitwa abahutu bateye, nibo rero bo kurondera kwicwa hano mu Burundi. None abo bamayi b'ukuri baje bava muri Kongo boba bari bafitaniye isano n'abahutu, boba barasa, barareha, barangana, babitiranya gute? Kuvuga ngo bari bafitaniye isano, nta sano ryari rihari. Abo bamayi, abo bagwanyi bo muri Simba baje barondera abahutu bamwe bamwe mu Rumonge, Nyanza-Lac na Mabanda, bababwira bati leta y'abatutsi yarabasegeshe tubafashe kubikura. Hanyuma rero leta ya Micombero ikibiboneraho ivuga iti mu Burundi bwose aba bateye n'abahutu ni mu bamari. Niyo gisano novuga ko rihari no munsi. Mushobora kumwishura cyo kibazo mubajije no munsi. Ati abamayi muriye n'abagwanyi canke barari abantu bakorana n'ubutegetsi bw'Ubujumbura cyo. Uno munsi aho tugejeje amatohoza, abamayi n'abacangero ba Micombero baje barondewe n'ubutegetsi bwa Micombero. Nabivuze, Micombero atumye Yanda, atumye Shibura na Ntamagara kugira ngo baze batanguze ubwicanyi bica abatutsi. Hari abatutsi bapfuye n'abariye ba Kinyongi, Dodone Hoke ngaha, hariho abatutsi bapfuye barimo Basimbiara mu Rumonge, kugira ngo bice biboneka ko bishwe n'abahutu hama bacamara abahutu. Mbega mwejeje gutunganya iki gikorwa, iki mwari mwiteze imirimo yo kuganiriza abarundi ndetse n'abamenyeshamakuru aho mugejeje ibikorwa, ndetse n'iki mushobora kubona duhejeje gutangaza icyo gikorwa n'igiciyafisha mubakurikiranye ikiganiro? Twebwe tumaze imyaka 5 tugira ubucukuzi muri CBR, twari tuje kubereka ivyo abarundi batubariye, kuko bimwe nivyo twacukuye batubwira, hamba ibindi nivyo twakuye ahandi. Rero twari tuje kubibereka kugira ngo abarundi bamenye ukuri, bamenye Kinyomvyi ninde, abamayi ni bande, abahutu bishwe bitwa abamayi kubera iki, isano riri hagati ya Micombero muze Micombero mumve ubutegetsi n'abamayi ni yihe, ni kubera iki Micombero yakoresheje abamayi. Nico twashatse ko abarundi bamenya, ntibazosubire kwijijanya bavuga ngo mbega abamayi bari bande baje gute.